Abafanzi banje nimbari mushaka asikutishi ya vrendi kuri sene namaze kwambara bya bindi byanje by'amababa. Itariki 11 mwezi wa 10 2020. En fait sikugira ngo gusa ngo bamaye amahera menshi ndiko ndabafasha kuko ndakunda ikintu bita akiwacu. Ni kubabwira ko dufise launch abafanzi banje nimbari mushaka asikutishi ya vrendi kuri sene namaze kwambara bya bindi byanje by'amababa. Baze kuri Cercle Saint Michel. Cercle Saint Michel ndibaza ko itariki 11 mwezi wa 10 2020 tutakuwa tuko ku Cercle Saint Michel, tutakuwa na launch ya cinema n'abaririmbyi benshi no mu manager we yabiteguye Yasini na Eloge n'abandi umugwi wa filme tuzoba hajya tutafurahisha sana kabisa. Umugwi wa filme utwa La Colombe Blanche yaduteguriye amasede umusi wo gusora launch ya filme yiwabo mbo en fait isede imwe igugwa 10,000 tuze tubashigikire n'abaririmbyi tuzoba turi hajya hamwe na nani nabandi baririmbyi benshi itakuwa ni shosho. Aho nyene tutaraja ku bindi vyo mu kwizina rya Bidondo nka Bido, reka tubaye tuce dusimbira aho nyene kubijanye ni cinema. Turabona pancarte ireresi ariko amakuru tumaze kuroba nkuko tuzigera duswatinga turabarovyi badahusha tumaze kumenya ko wewe urumwe mu bajejwe kugira publicité yino lancement officiel ya cinema igiye gusohoka y'abarundi. Nivyo cankwe twihenze? En fait sikugira ngo gusa ngo bamaye amahera menshi ndiko ndabafasha kuko ndakunda ikintu bita akiwacu kubera duteze imbere igihugu dufashe ngaba La Colombe Blanche. Ndibaza ko n'abapeti bafise talent ndabona ko isinema yiwe vraiment iraryoshe cyane. Umuntu ushobora gutanga 10,000 ukagura filme ukazanga kuri Cercle Saint Michel itariki 11 le mwezi wa 10 2020 unaweza kuja kuba support. Ndibaza ko isede ushaka kugira sponsor ushobora kugura CD 50,000 cyangwa 100,000 sponsor. Umuntu ari wo wose ashaka kugura CD sanzwe gusoga guranga 10,000 francs uzobukoze. Vraiment dufashe La Colombe Blanche kugira ngo itere imbere n'umugwi w'igihugu cacu w'abakina cinema wakibina filme. Vraiment tubafasha abana bateze imbere tubanasongesha inchi imbere. Vraiment itakuwa ni sawa. Ndiyo Bidondo wowe urumwe mu bamaze kumenya utuntu n'utundi duteguye muri yo cinema cyangwa umaze kuraba nk'utu image nka dukiya turi muri yo cinema? En fait ara muri YouTube wandise La Colombe Blanche muri YouTube araga kantu gatoya umuntu ushobora kuraba. Sije nyene ari abantu benshi bamaze gusubscribe La Colombe Blanche muri YouTube bamaze kubona akantu gatoya. Vraiment cancer gatoya bagashize muri YouTube kuva kera. Ndabona umengo yitwa mu Kirundi, ndashaka uzusomere neza kijya Kirundi bandiki ya titre yiyo reresi. Wenyene urayibona kandi ndayibona ushaka nawe uyivuga. Soma wenyene kwanza kubera ndabone ko itwa njene ushaka ndakwibutse cyane nshaka kuyinyibutsa. Oya je ndamaze kuyibona nawe isome ko abantu bumve. Kusaliti kwa Kiswahili mimi napenda niambie kwa Kirundi wewe. Kwa Kiswahili kusaliti kwa Kirundi niambie wewe kwa Kirundi. Wewe soma kwanza wewe. Hapa naandikwa usaliti. Usaliti mimi napenda sana niambie kwa Kirundi. Soma kwanza wewe. Uguhemuka. Ushasoma? Uguhemuka. Uguhemuka Uguhemuka coming soon. Yeah, uguhemuka coming soon, coming film. Coming soon. Yeah. Usaliti kwa chini. Mimi kwa penda niseme kwa Kiswahili wewe useme kwa Kirundi bro. Yeah, si ndo na vitu vyote vinakuonesha hapa juu. Uguhemuka, usaliti, coming. Itariki 10 turabisoma rero byani 11 itariki mu Kirundi ni gute? Itariki 11 turi hajya kuri ukwezi kwa kangahe? Itariki 11 z'ukwezi kwa kangahe? Z'ukwezi kwa 10. Ukwezi kwa 10 mu Kirundi ni gute Bidondo? Ukwezi kwa 10 mu Kirundi ni gute? Je ndazi ko ukwezi kwa 10 ni ukwezi kwa 10 gusa kuko urazi ko ikirundi cyo nga mu gisagara sijya kirundi cyo hajya ruguru urabona ibintu biratandukanye nuko nyene. Bidondo tubwire basi ukwezi kumwuzi mu Kirundi kumwe ko ariko kose basi ndabigusabye. Oya hariho nzero ruhuma kumwe apani dusubire nzero ruhuruma
Ruki nuko nyene reka tuye Bidondo reka turabona umupanga muri iyi sinema mbega iyo mupanga bariko biyumvira ko bazotema wewe uwo babwira iki oya sijewe afate umuhungu afise amaso man nje nyenye ndamutinya niwe mu actor w'isinema oya aba actor ni benshi mais en fait ndabona ko n'abantu bakaze mu filme vraiment ni benshi barazi gukina kuko namaze kuraba ama repetition yiwabo vraiment barazi cyane kubera ikibagura tubafashe sije nyene en fait bateguye abaririmbyi benshi ngaba Mbidata abandi ni baravugana ngabandi bafizo baroriro n'abandi bariko baradiskita kubereke ibintu byo kuza kubafasha bakabaha make abafise mbo tuzoba turi baririmbyi benshi n'abandi nk'aba J-Fire ba Thompson abaririmbyi benshi kweli benshi bazoba bari benshi Bidondo wewe butahura akamaro ka media twege media ico tumaze ubugitahura muri entertainment y'u Burundi ko tutaronka ni yahe mative mwo maze bamaze gutumira muri biyantu mbere yo kubaha media kuko isanzwe ibafasha cyane mediki media donc media zacu mwoba baraziyumviriye ko cyangwe barazisigaza inyuma ama TV online ama radio bo barazibuze kuzitumira mbo bamaze kutumira nka media zitatu ijya ya hit top tv ijya Landry n'ijya buja hit ni ijya Isaac ndibaza ko bariko baraba ama invitation pole mutakwiye mwe bote bitu bitakuwa bien uno musi Ndaho TV ndibaza ni TV ya mbere yamiri ku mwanya kuko ni TV ya mbere ishoboye gukora ikiganiro igaragaza bigiye gusohoka akiwacu abakunzi ba filme yo mu Burundi duteza imbere u Burundi urabona ko Ndaho TV iri ku mwanya nakahe no kumbure bagiye gukorera Ndaho TV kugira ibandanye ku mwanya Ndaho TV reka ndabe Ndaho TV ya ni byiza ko urabona umuntu ni mwebwe muzotuma twe dutera imbere mwe mkitusapoti na si tutasonga mbele lakini kama mwe mkifanya lezirezi na si tutabakia lezirezi vraiment Ndaho TV ndahia 100% vraiment naipatia 100%. Ikora neza yamiri ku mwanya niyo mpamvu no mwanya vraiment mnanivumba mpaka hapa ku Saint Michel. Niko madiri zangu samwa bana niko natani andike balipige ka avance kadogo. Na mwe natani bachore mutoke huko. Bidondo nimba atari banga bo babashoboye kukuriha mahera ngana gutaba abantu kugira ushobore kubafasha. Oya ni mahera ya sponsor gusa nibambia mulatafute tu za déplacement. Ni secret siwezi kusema nikisema tutanichora eko. Sinjo. Acha vitu vya hivi. Mimi ndaomba kadogo. Hapana vitu vya mablage sama wanipiga 10,000 ya taxi na uke kunichora ndani sasa kiana 7,000 mwache mablage sasa hivi Bidondo 10,000 unazuka ichukua mimi sikukia kutafuta franga mwaba peti nikia kubasapoti nikia kubasapoti tu tukue na ule upendo umoyo uwo mutima si bose bafise Bidondo woba wiyumviriye gute gukora uko niye impano rohereza abandi baririmbira barafasha abandi izindi impano ziri hasi vraiment ndashobora kubanura kama si benyewe atusapotiane atusaidizane hakuna mtu atatusaidia kama leo pako show ya Thompson naenda kumsupport nitaimba bure nitakatika malinga na nitajiarrange nijilipie kila kitu na leo kesho na Thompson the voice naye atakia kunisaidia unaona tukisaidizana siku sie tutafika mbali mimi tukitatu banane kuma koromeo siku sie tutabakia tuna banana tu unaona watu wawili wanapiganaga wanakamatana bangoza hata wakubalamu hakuna kuelewana tunabakia ni hivyo down kila siku Bidondo akajambo kanyuma ku bakunzi ba bisi uno musi turakuvuga kubijanye n'iyi reresi igiye gusohoka coming soon ya guhemuka usaliti nakajambo kanyuma kubijanye n'iyo sinema maze tubandanye n'ibintu akajambo kanyuma nshobora kubwira aba fans vraiment please tariki 11 mwezi wa 10 2020 tuhurire ajya kuri Saint Michel Cercle Saint Michel ari pako sale pembeni hapa ukipita hivi za Notre Dame Cercle Saint Michel vraiment ndashaka muze du supporting aba bapeti tubasaidie unasikia tubasaidie tubasongeshe mbele bapate moyen nabo baendelee mbele vraiment batatusapoti na sie mu byetu bya mamiziki tugushimire cyane kuri iki kiganiro cyo cijanye na uguhemuka coming soon Bidondo akajambo kanyuma ku bakunzi ba Ndaho TV akajambo kanyuma nshobora kubabwira abakunzi ba Ndaho TV abakunzi ba Ndaho TV Ndaho TV ndayikunda General Chabidondo ndakunda Ndaho TV kandi mugende kuri YouTube ya General Chabidondo andika Bidondo change General Chabidondo kuri YouTube ucugira kandi ga subscribe ucufyonda